mu kirundi bama bakunda kuvuga bati burya ibintu bisanzwe bikomeye n'ivyo bibomoka ndetse n'ivyo bisambuka ndetse n'urukundo rusanzwe rukomeye nigo kenshi na kenshi rukunda kubomoka. N'umunsi tugiye kugaragara ku rukundo rwa Salami Cheroti asanzwe ari umugore wa Harmonize canke Rajabu Nasib Kahali. Urukundo rwatangiye kuvugwa neza na neza kuva mu mpera za 2017 ariho gushika no munsi, aho ndetse mu mwaka uheze ku tariki 7 z'ukwezi kw'icenda 2019 bano bakunzi babiri Salami Cheroti hamwe na Harmonize asanzwe yita Konde Boy bavyerekanye mu rusengero aho bagize ubukwe, ariko kuva nyuma yaho runo ruririmbo rwa bedroom rusohokeye ibintu bitanguye kuzama. Uko mubizi rero Harmonize ni umwe mu bantu badasanzwe, mu bahanzi badasanzwe haba mu karere canke mu gihugu iwabo, aho ndetse yaherutse no gusohora album yataziriye East Afro East, imwe muri album idasanzwe, ndetse asanzwe yararirimbye indirimbo zidasanzwe nka Magufuli, Nkagwalo bakoranye na Diamond Platinumz, indirimbo hao ni Chitui, Mama, People Industry, paka kesho, kushoto kulia, n'izindi ndirimbo nyinshi cyane. Ndetse ikindi no kubwira nuko uyo Salami Cheroti yagiye gukundana na Harmonize nyuma yuko Harmonize yarasanzwe ari kumwe mu rukundo nono mwigeme asanzwe akora ama video cyangwa se amafilme, umuigizaji wa filme ariwe Jacqueline Wolper, ndetse n'urukundo rwabo rwavuzwe cyane gose, ndetse rwagiye guhezwa inyuma yuko Harmonize abengutse Salami Cheroti inyuma yuko yaraheje no kuba amuririmbira indirimbo yitwa Niyambiye, mwese mwakunze cyane, indirimbo yakunzwe ku rugero rudasanzwe. Nyuma rero yuko ino ndirimbo bedroom, indirimbo haruka gusohora ndetse isanzwe iri no kuri album ya Afro East, ibintu byatanguye kuzama cyane hagati ya Salami Cheroti nyuma yuko hagati yabo bahevye gukurikirana kuri Instagram, imbuga zisanzwe zikunzwe gukoresha cyane mu gihugu cya Tanzania, aho ubu hagati y'umwe n'uyundi batagukurikirana, ibi akaba ari imwe mu ntambwe zerekana yuko runo rukundo rwabo rusanzwe rikura yoyoka bukebuke. Aha n'igihe uno mukobwa asanzwe ari mu video vixen muri ino ndirimbo ya bedroom, ariwe asanzwe azi ku izina rya Nicole Joyce Berry, asa nuko yashwanye bidasanzwe n'umugore wa Harmonize ariwe Salami Cheroti, nyuma yuko bivuze yuko inyuma yo kumufata nka video vixen cyangwa se uwamufashije gukora amashusho no mwigeme na Harmonize ibonano cyangwa se kwegerana bitaciye bihagarara, ahubwo vyagomye bibandanya. Uno mwigeme yanditse ku rukuta rw'iwe rwa Instagram aho avuga ati ntushobora kugura urukundo rw'umuntu, ha amahoro umugabo wawe n'ayahandi azagucika, aronderera amahoro ahandi maraya. Raba aha imigani 14 hanyuma rimwe ku murongo ugira 4. Ndacyariko ndyoherwa na bedroom. Harmonize nawe yari yaravuze amajambo adasanzwe ndetse asa n'ushimagiza no mwigeme, aho yavuze ati Nicole yagize imana kuba yararongowe na yahandi mba nararavye ku rundi ruhande. Ibi ni imwe mu bintu biza bishimangira yuko Harmonize nyuma yo kubenguka uno mwigeme imibonano cyangwa se imigenderanire itahagaze, ari ivyo vyatumye Salami Cheroti yumvikana mu majwi mu mbuga zitandukanye, aho yoba yaragiye gutuka uyo Nicole Joyce Berry amutuka kuba agomba kumutwara umugabo, aho bwamubwira ati ronderera ahandi, uyu si umuntu wawe, uyu n'umuntu wanje, ndetse no kwisengero dusanzwe tubizi.
ndakubwira reko mu mpera za 2017 2018 ariho urukundo rwavuzwe cyane mu itangazamakuru mu gihugu cya Tanzania ariko rwa Harmonize na Jacqueline Wolper rwasezerewe. Rero uno mu Harmonize aza kubenguka uyu Sara Michelotti asanzwe avuka mu Butaliyano. Ariko rero no kubwira yuko uno mu Harmonize yarasanzwe ubu asanzwe ari mu office rebo ya Konde Boy Worldwide. Ubu yiyongereye mu bandi ba star mu gihugu cya Tanzania na cyane abagenzi biwe bari basanzwe bari kumwe muri WCB Wasafi Classic Brothers, aho twavuga na cyane nk'uyu muhanzi Diamond Platnumz, aho nawe nyene asanzwe tavugwa neza na cyane yuko haheze hafi ukwezi kose bene Tanasha Donna urukundo rwabo rusojwe ndetse ruza gusozwa bivuye ku gucana inyuma nk'uko Sara Michelotti yagiriza Harmonize kuba agomba kumuca inyuma. Ibi ni bimwe mu bintu bishimangira yuko mu bahanzi ba Tanzania na cyane bano bahanzi bose yuko ibintu byo gucana inyuma ari ibintu bisa nk'ivyifatiye inzira. Ahano kubera ko Tanasha Donna ndetse na Diamond Platnumz rwarukundo rwavuzweho cyane, ariko gushika kwino saha ibintu bikasa n'ivyayangaye cyane kuko Tanasha Donna ubu yarisubiriye mu gihugu ca Kenya ndetse Diamond Platnumz nawe asanzwe ari ukwa wenyene. Mugabo bamwe n'abandi bavuga yuko ashobora gusubirana. Turacarindiye ese bizogenda gute? Kidi no kubwira siwe wenyene kuko ni nyuma yuko indirimbo I Love You hagati y'umuririmbyi Raven yasohoye byavuzwe yuko yaba yararyamanye no mu video vixen nkuko Diamond bivugwa yuko kugira ngo batandukane na Tanasha baba bararyamanye nawe no mu video vixen ariwe aboneka mu ndirimbo jeje ariwe Salatis Malayika asanzwe ava mu gihugu cya Australia. Uyu nawe mu mpera z'ukwezi kwa kabiri nyuma yo gusohoka kw'indirimbo I Love You baba nawe baravuganye nabi cyangwa se haba gutandukana gato nubwo basubiranye. None umugore wiwe Faima bisa rero nk'uko ari akamanura cyane muri bano ba star bari basanzwe ari abagenzi badasanzwe mu gihe nubwo Harmonize yavuye muri WCB akaza gushinga rebo yiwe. Urukundo rwabo canke ukumera kwabo akamere kabo kasa nk'akagomye kuko gushika kwino saha nabo urukundo rwabo ruza rwabayemwo kidovye canke ruza rwabayemwo akantu bituma noneho umuntu ashobora kwiyumvira ati niye mpamvu nakaye gatima koba kari hagati yabo kugira ngo ibintu byose tube tubivuga yuko kugira ngo akantu ko gucana inyuma na cyane kuba video vixen bazemwe aha nko kuri no foto murabona yuko Diamond na Tanasha ndetse Sara Michelotti bari kumwe na Harmonize hamwe na Faima na Raven bari kumwe na Faima, ariko bose ukaba uzubumvamwo akantu ko gucana inyuma. Umuntu akashobora kwibaza ati ese kameremere kabo vyoba bivahe vyoba biherera hehe? Ushikare kuno munsi kuri Instagram hagati ya Harmonize na Sara Michelotti nta numwe ashobora kukurikira uyundi. Ese turibaza bizoherera hehe? Gumana natwe hano ni kuri Ivyacu TV tugwa amakuru atandukanye, aho tuzogwa update zose za no rukundo, ndetse ukugumana natwe no kugira subscribe kuri channel YouTube yacu kugira ngo ube uwa mbere mu kwironkera amakuru atandukanye acaca nava hano mu Burundi. Ndeka ndagusaba ugire comments, like